hari ikintu ushobora kubwira abantu bakwiyumviriye ko kwibi bikeyi bakuzaniye ni nakaye kajambo wobabwira Evelyne? Ndamushimiye rwose Imana imuhezagire yongereze aho yakuye kugure yanga zo KUMUFASHA. Oh la la, Emma wagiye kuri toilette uca usanga barabikwivye. Turabaramukije inshuti namwe bagenzi mwama hafi y'Imboneshakure Jayc TV. Uyu munsi turi muri site Sobel, kumbure benshi barahazi nahegeranirijwe abagiye baratwagwa, abagiye bava za Gatumba kubera imvura yagira twara inzu zabo, hanyuma birashika babegeraniriza mu Maramvya. Aho turi neza rero muri site Sobel, hariho bamwe bagerageje guca kwimbonesha kure yacu Jayc TV, kumbure bariko basabigwa ubufasha. Aho hariho uwa mbere duheruka gushira yitwa Emmanuel, aho habonetse bamwe bagiye baritanga bakagira icyo bamufashije nubwo kitari kinini, ariko bakerekana iyo ntambwe. Ariko kandi hariho n'uwundi yitwa Evelyne rero no munsi niwe twagiye kuraba. Dushimire cyane abantu bagize bumvise akamo kacu kugira ngo bike byashobotse kuboneka, mugabo bakaba baragize uwo mutima wo kubitanga. Rero niwe twaje kuraba, kumbure rero turi buyage na Evelyne kugira ngo atubwire uko yakiriye kano gafashanyo abantu bamuhaye, kumbure uko kazoba kangana kose twibaze neza kunda. Reka rero duheze tuganire na Evelyne. Ni sawa rero Eve, urakomeye, urashobora kwidondora kumbure abantu bariko barakubona ukababwira Evelyne ninde, avuka hehe, ushobora kutwidondora muri rusange? Jendi kwa Evelyne maipana choripa marejani toka nawe biweza Pascal. Evelyne, mbega wewe uvuka hehe? Mukinyinya kw'izone Rukara, imyaka 21. Imyaka 21. Eve, turabona ko ugendana ubumuga. Mbega ubu bumuga bwaje gute? Waravunitse? Niko wavutse umeze? Tubwire muri rusange bimeze gute? Je navutse uko nyene. Navutse uko nyene nkiri umwana mutoyi. Wavutse uko nyene ukiri umwana mutoyi? Nta maguru nta maboko wari ufise? Nta maboko nari mfise. Mbega Eve, vyarakoroheye mu buzima uko wagiye urabaho gute? Mu buzima je nabwifashe nk'uko nyene. Wariyakiriye uravuga ati ko ariko navutse meze nta kundi uri bugire? Nabwifashe nk'uko nyene n'inzara nta kundi naciye ndayifata gute ko nyene. Mbega Eve, vyoba vyarashobotse ko turakunze kubona abandi bantu kumbure bagendana ubumuga ariko kandi bakaba baraciye ku ntebe y'ishure, wewe waraciye ku ntebe y'ishure? Intebe y'ishure nakaragira abajya abantu badufasha abamasera abagira neza. Hanyuma kubera ngo mutonya wanje nabwo yari bwakore munankurikirana yari umuhungu, dushyikiyeyo bacavuga ati ngo nuko ari umuhungu musubire inyuma. Turasubira inyuma rero turabaho uko nyene mu buzima bubi. Urumva wewe wari waronse uburyo bwo kwiga ariko urabura umuntu atarankurikirana ko acavuga ati ngo bishaka umukobwa. Bo munankurikirana ni umuhungu yaciye baca badusubira inyuma. Uwo mutonya wanje ariko arafasha mu bintu yari umwana yarakiri muto. Bica rero biba ngombwa ko ishure utirigura rijako. Waciye ukura gute none ubonye abandi bana bagiye ku ishure? Beka ntabwo wiyumvise mu mutima utaryohewe? Ntabwo naryohewe kubera nyene umuntu insinoronka umuntu atarankurikiranye. Uvuga uti jewe iyo nza kuronka nanje umuntu ankurikirana
byari gushoboka nkiga nk'abandi ariko ntivyakunze. Evelyne rero twari duherutse mu minsi mikeya turiko duhejeje kukuvugisha ariko uri kuravuga ivy'ubuzima bwawe ubu. Evelyne uvuga muri rusangi uko ubayeho ubu. Ubu ni inzara gusa. Inzara gusa. Ndarira twira nyinshi. Ni muzi natondonga. Ntazuronka. Evelyne rero wari watubwiye ko ufise ikibazo n'ivyo c'ivyamba kumbure c'ibifungurwa, hanyuma Imboneshakure Jayc TV yaragerageje kukuvugira Evelyne, hanyuma haraboneka akantu naka gatoyi wabonye ubona ko kagizwe n'amasabune, kagizwe n'amavuta, kagizwe n'umuceri n'ibiharage. Mbega ahanini muri rusangi wari watubwiye ko wifuza kudandaza iki? Mbega ubwo ntitwakuzaniye ibyo utatubwiye? Cyane cyane wari wifuza kudandaza iki? Nashaka nyine kugurura botike mugabo ni utanguriye manda gutangura bikeje mu nyuma ukaca uduza mu nyuma neza cyane. Uti rero wewe kubwawe wifuza ibotike. Ibotike nayo ijanye n'ibi bintu tukuzaniye sivyo? Uti rero no gutangura buke buke hanyuma kugira mu nyuma uduge buke buke. Tudatevye hariho abashoboye kukwiyumvira ko rero baraguhereza muri bike cyane mw'ivyo bintu wifuza gukora. Mbega hari ikintu ushobora kubwira abantu bakwiyumviriye ko kwibi bikeyi bakuzaniye ni nakaye kajambo wobabwira Evelyne? Ndamushimiye rwose Imana imuhezagire yongereze aho yakuye kugurira yanga zo kwamafasha. Murakoze. Rero Evelyne nawe ndagusabe, urabona ko ni bikeyi bakuzaniye ariko ni wavyitwaramwo neza. Jewe nzoguma nza kugukurikirana, nico kimwe na Emmanuel nzoguma nza kubakurikirana kugira ndabe ivyo muri ko murakora. Ivyiyumviro vy'iwanyu, ivyiyumviro mwasavye ko ari byo muri ko murashira mu ngiro. Kubera kirazira kwiyumvira ikintu ushufyinisha ico ciyumviro cawe, kwera ishiyumviro kirazinze. Ndagusabe kugira ngo aka gaceri muzoca ukarya, nivyo murakenye sivyo? Hari ubukene ariko wigore kugira utera imbere bisaba ko winiga rimwe rimwe sivyo? Winige hanyuma udandaze, uzoca umuzurajya akanyongo sivyo? Ku buryo umutahe ninagaruka kubera ntuzi ko nejo hari naho uzobona ngarutse, hari naho uzobona mu ndwiza ngarutse sivyo? Nzosange kwa kunina bigusigira unyerika inyungu. Wavyumvise? Reka rero natwe dushimire cyane abantu bagize ico bakora kugira bashobore gufasha hambavu y'uwo baherutse gufasha Emmanuel muri dukeyi bamuhaye, nubwo avuga ko batumwivye ariko dushime ko hari ico bakoze. Hanyuma kandi dushimire n'uwo wese agifise umutima wo guhereza bano bana. Murabona ko ni abana batishoboye, ni abana bakeneye ubufasha bw'abantu. Rero dusabe dutera kamo uwo wese yifuza gufasha. Barafise kuba umwana yiyumvira iciyumviro cyo kudandaza nuko atifuza kwejo hiwe haba habi. Rero dusabe abagira neza abantu bafise umutima babandanye bafasha aba bana uko ari babiri. Uyu rero niwe Emmanuel, kumbure bamwe baherutse gufasha nubwo karagatererano gato ariko tubashimire cyane. Reka turamutse Emmanuel. Ni sawa Emmanuel? Urakomeye? Umeze neza? Ego sha. Hewe duherutse kukuzanira utuntu dukeya sivyo? Mbega wadukoresheje gute? Ubu ugeze ku mutaha ungana gute? Waguma ubura abakiriya hanyuma barakwikwiye ma
byagenze gute byagenze kubera umugenda oh la la Emma wagiye kuri toilette uca usanga barabikwivye birakomeye none Emma ubona none bijya bintu kumbore wadandaza rero ari ibintu bashobora kwiba n'ingoga none Emma ko hashobora kuboneka nk'umuntu yo gufasha kumbure ubu uca wisabira iki basi bazokuzanira ikintu ubona batiba amahera yonyene n'icyo yajyayemo none wocuye amaziki araba ikintu kigiye vuga ico nyene gishobora kukungukira kuko nta muntu azoguha amahera yo kurya azoguha amahera kugira utere imbere Ingo. iki nawe ushaka umuceri n'ibiharage namwe bagenzi mutwumviriza uyu duherutse kumuzanira yari twari twasanze adandaza imbombo dusanga adandaza ibitumbura dusanga adandaza utuntu dutandukanye tujya tw'abana bakunda hanyuma aba ari two tumuzanira nawe ariko atubwira ko bace babimwiba ubu nakaba ariko arasaba ati n'imiburiburi botuma bampa umuceri nanjye n'ibiharage akaba ari byo ndandaza nyuma nivyo wavuze kumbure abariko barakumviriza barashobora kugira ico bakoze bamwe bafise umutima wo gufasha bakagufasha ibyo wumva ushoboye kuba wodandaza hanyuma uyu ni Evelyne nkuko twariko turayaga uyu ni Emmanuel abandi bo bagerageje gufashwa nubwo ego bikiri mu nzira kara karyo kukugira babanze bapime Emmanuel bapime na Evelyne kugira kumbure mu nyuma bashobore kugira ico bakoze reka rero dusabe uwo wese afise uwo mutima wo kugira icyo akoze kugira afashe bano bana uko ari babiri bagendana ubumuga ariko batiyumvira kuja kwiba cyangwa se kuja gusabiririza mu ibarabara ariko mu mitwe yabo bakaba bafise kwiteza imbere biciye mu kudandaza canke gukora utunaturiya dushimire cyane wowe wese rero agiye kugira icyo akora kuva abonye kano ka video aho Imboneshakure Jayc TV reka tubasezere tubabwira ngo bye bye.